imfura y'umwami Mwambutsa wa kane n'umwamikazi Kanyonga Tereza, akaba n'umwuzukuru w'umwami Mutaga wa gatatu, akongera akaba n'umwuzukuruza wa Mwezi Gisabo. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yavutse igenekerezo rya 10/0 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1932, avukira Igitega, umugwa mukuru wa politike w'igihugu cacu uno munsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1939 niho yatangura kwiga amashuri mato, ayiga mu Bukeye, hanyuma Kanyinya n'Igitega. Umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945 yaciye abandaniriza amashuri yisumbuye mu gihugu c'u Rwanda, Groupe Scolaire d'Assida Abutare, aho yamaze imyaka 6. Yabandanije amashuri ya kaminuza mu gihugu c'Ububirigi kuri kaminuza yitwa Université d'Anvers. Kubera yabona kure, umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumanye indoto zihambaye zo guhabuza igihugu ciwe c'amavukiro. Ni naho umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1956 yaca afata iciviro co gutahuka mu gihugu c'u Burundi, cari kikiri mu minwe y'abakavantara. Aca atanguza urugamba rutoroshe rwo guhabuza igihugu ciwe no guteza imbere abarundi na cane cane bato bato. Ubwa mbere ashinga amashirahamwe y'amakoperative. Ubwa kabiri aca ashikiriza abakoroni integuro y'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cacu yisunga intwaro rusangi ya demokrasi. Ubwa gatatu Rwagasore yasaba abarundi ko bohagarukira rimwe kandi rugabo Uburundi bukikukira. Ubwa kane hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1958 Rwagasore afatanije n'abagenzi we ashinga umugambwe badasigana Iprona, aba umuhanuzi mukuru kuko hari itegeko ryabuza abo mu nda y'ingoma kurongora umugambi. Imigambi ya Rwagasore itera ubwoba abazungu, baca basaba se wiwe kumushinga gutwara intara mu ntumbero yo kumubuza kurangura amabanga ya politike, maze abure isaganirizo. Kwigenekezo rya 14 gushika irya 20 Ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1960 haba inama kaminuza y'umugambwe Iprona, hashingwa ko Uburundi bwo kwikwikira vuba na bwango atagisabwe. Kuva igenekerezo rya 27 Gitugutu gushika kurya 9 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1960 baca baja kumufungira icamaso i Bururi, kuko hari himirije amatora yo mu makomine kwigenekerezo rya 15 Munyonyo uwo mwaka nyene igihumbi kimwe n'amajana 1960. Ngo ugutuka nta gutorera, bamutyoza bamwita umufeodari, umukomunista n'ibindi. Amatora acatsindwa n'umugambwe PDC, Parti Démocrate Chrétien, ku bice 80%. Wari ushigikiwe n'abakava amahanga, hacashingwa leta irongowe na Cimpaye Joseph, ariyo bita gouvernement fantoche, kuko ugwarukwa n'abakenyezi batari barekuriwe gutora. Niko gusaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko yoza guhagarikira amatora y'abashinga amateka akurikira. Igenekerezo rya 18 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1961 ayatsinda urukomba amazi ku ntebe 58 kuri 64, ni kuvuga hafi ibice birenga 90%. Byatsindiwe umugambwe w'abasigana Iprona. Bukeye kabiri kwigenekerezo rya 20 ukwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1960 Rwagasore ashikiza ijambo
abenegihugu. Ukubaganirira muri iki kiringo numva ari ibintu bimpimbaye. Murarangije gutora, muratoreye Uburundi abanyu bazobuyobora. Murahejeje gushinga ingingo ishorera Uburundi ibuteza imbere. Ivyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa. No mu bya politike nuko nyene. Uyu munsi iprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse. Mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe. Naho nyene badasangiye umugambwe Uburundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagira nitekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri. Demokrasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze ukwihweza ibibazo vyerekeye Burundi. Ivyo bibazo murabizi namwe, hari ukongereza itunga ry'igihugu, hari biraba amatongo yanyu, hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene, hari vyerekeye amashuri n'ibindi. Tuzogerageza kwitaba ivyo bibazo byose nk'uko bibereye. Ico nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi, maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Nico gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara. Ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi bayiprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe, nimugwirize inshuti umugambwe wacu, nimugwane mu nda nabo mwahora muhiganwa, ntimwishime ntimushire isoni. Abategeka umugambwe w'abadasigana bazokwereka abari muri wo kuye mugambwe urondera ubufasoni n'umubano mwiza. Nta na rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni zityoza iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo. Ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye neza ya bose. Nidushishikare rero tuyirondere. Umudasigana rero azoramuka hagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi, cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane u Burundi, kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse. Nayo imihimbiri, ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. U Burundi nibwo buhejeje kwitorera. None wumva two kubahuka kubuhemukira mu gukoresha iteka bwaduteye, mu kwihora cabure mu kwishima. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Abakuru mu mugambwe badasigana barakwiye mbere gusumba abandi gutanga akarorero ku gutekanya igihugu no gukigwizamwo umubano mwiza. Murazi ico twanye turwanira guteza imbere igihugu cacu. Nico gituma umugambwe w'abadasigana utazokwigira wemera urondera kuwutesha iryo teka. Niko umugambwe wanje watsinze, ariko nta ntsinzi ndemera ntabonye ku Burundi bwose buri mu mahoro mwihirwe n'amajambere y'ukuri. Turakengurukiye cyane abo bose bashaka kudufasha gukorera Uburundi bwacu. Ico twemereye igihugu ntituzoruhuka tutakigishikirije. Ndashimiye cyane Ububirigi bwatureze,
turazi neza ko umuzigo bwahora bwikoreye mu gutwara iki gihugu bugiye kuwutereka ku mutwe wacu. Turazi ico twemeye kandi tuzogikora. Babirigi mwatureze, nimudufashe mu byo duteyemwo, nimutwibagire mu bukene bwacu, maze mudufashe twigumye duteze imbere uburundi bwacu nk'uko bibereye. Tugiye kwishira twizane ko twakuze, ariko rero tuzokwama twigana batureze mu byerekeye ukubaha no gukundana. Muzoba muvyibonera nimwabishima duhimbarwe. Ndaboneyeho mbere gukengurukira bwana Dorsainville, umukuru w'intumwa za ONU mu Rwanda n'u Burundi, hamwe na bwana Gasu n'abagenzi babo ku byiza batugiriye cyane muri aya mezi duhitiye twitegurira ivy'itora. Imana nidufashe ituje imbere, maze umwami wacu se Barundi arambe ahangame ku ngoma. Uburundi ntibigeze bugwa mu itanganya.